Bagabo ndasukuruye bya bisuko ndabikuyemwo ndamanze gupompamwo iyi aloe first hama rero ya mavuta nyene yagugirira agasaci kugira usukurure utababaye kandi usokoze utababaye. Ngaha kuri iyi channel rero twiga kwiteza imbere. Reka ndabereke uyu munimwo wa musaci wanje wa naturel ta bintu birimwo. Okay, nkoresha amavuta. Simvuze ngo ata bintu birimwo. Ndakoresha amavuta meza. Aya ya aloe rero. Kubana bamwe bahora basokoza abana ugasokoza umusaci ari kubabara. Usira mwiyugira uku. Umemega mwuku. Uku. Umwana ukamusokoza atababaye ngaha imbere. Umanza kumworohereza umwana kugira umwana yibereho neza. Uku nyene uku. Murabona? Uragira uku. Aha nsansokoza umusaci wanze ntucika, simbabara, ncangira uku ndasizemwo hama rero mukanya utusokoza. Urabona ingene ucisamo igisokozo? Murabibona? Kandi nta musaci ucika ntabwo usigara mu gisokozo. Rero kwitaho neza ntuzi umusaci wawe navyo ni vyiza. Mpeze gukuramo za meshe zimwe ndari mperutse kugira rero ngo masokoze ndigire neza nyene siga amavuta meza. Aya nayo urayasigamo nayo aragufasha korosha umusaci no kukuza umusaci. Naje ya mbere aragukuriza umusaci. Ucugira uku katusigamo nyene ngaha munsi kugira nyene worohe. Urabana neza, urabona ubanye no hejuru uboneka neza. Aho tusiramo umusatsi rero urawusanganya ntabwo bica biguma vyera, uragenda nyene rero ucubana hejuru. Nyambara ka fresher ugira nyambara gaki ibyo ushaka byose urashobora kubikora kuko umusatsi uraryama neza urakura. Wa musatsi wo gucikagurika imbere ntibiba bikiba kubera uba wakingiye, urorosha ugakingira ugakuza. Aya nayo arakugira agasaci kawe karyame neza kandi kogera kagakuza. N'igihe uba ufise amaharama ngaha mu maso akaga product ni keza. Inkovu wahiye akaga product ni keza. Reka ngira umusaci ukayangane, reka siremo ntuzeye amavuta. Aya nayo n'amavuta kugira nyene umusaci ukayangane uzurarokerezamo nyene ngaha munsi ugenda ugira kugira umusaci ukure neza uyagayage. Nibyo tugomba ngaha kwisi no kwiga kwiteza imbere mu byo mwe mubanira amafaranga rero ngo ntugomba ngo mu bintu birazimvye. Ubwiza buragugwa. Ni mpako bisiremo inguvu n'amafaranga nta kizoza kikugwa ku maboko uko nyene. No kugira uryo rutomate umanza kwimba ivu ugasiramo urwo rutomate ukarurindira ukamanza ukareka rukakura ukarurya. Nuko rero nawe rero ushaka gusa neza ni munyandikira ama message ama comment. Ndaza gusira ko ama link kuri iyi video musi kuri YouTube. Hama rero muze kwinziramo mugure kira gihugu cyose murimwo turarungika. Hariho ibihugu usanga bitafise forever mugabo ni bike kwisi. Turi mu bihugu 180: Burundi, Rwanda, Congo, Australia, America, Canada, Europa yose. Aya ma product murayaronka. Sawa rero. Bagabo nukuca nyene ugira umusatsi wanje murabona ko ata product irimo. Murabibona? Ikindi nari bagiye kubereka naya ma vitamine y'ifi. Amavuta y'ifi ari mu binini uranywa nka make yikira munsi. Ayo akugirira uruhu neza, aragukuriza n'imisatsi, ama hormone yawe kayisira ku rutonde na collagen. Ugomba inzara ziza ziyagayaga zikura ziracikagurika, umusatsi udazura nodagurika, uruhu rusa neza. Ya mikanyari usanga abantu tuyifise ngaha iyi ni sawa. Reka ndikure kwa amavuta hama ndakwereka karoroshe kugurura.
aho wogenda hose ugiye nko gutembera uratora udupaki, ntukere gutwara ipaki yose, uratora udupaki ugasera rero mu ntuzeye mwisakosi yawe ugiye gutembera ukaba udufise. Ego akakoko ndakuguruye ngaha akaca kuguruka uca ukubitira mu kanwa ukanywa n'amavuta y'ifi. Kandi ntabwo wumva irya teste y'ifi. Hari abantu batangaye ngo uko karyoshe ngo kandi ngo ntumvikana kuri kurya ifi. Nuko kameze. Barakahingura neza bagasiramo na ntuzeye n'amavitamine, amasi vitamine kugira ntiwumve irya teste y'ifi kandi kararyoha. Sawa. Bagabo nuko nugupendeza. Ngoba ndabe ngene ndawugorora neza, umusatsi ndawusiza amavuta, usigayagayaga. Kansiremwo n'ama olive ni ya mavuta ya helayo nayo turayakunda ya kugira nyene umusatsi nawo uyagayage. Twasizemwo amavuta, twasizemwo spray. Dukeneye rero amavuta meza. Amavuta meza nayo kugira mu musatsi wacu umere neza uyagayage. Umusatsi uragenda ukavyibuha gose ku mutwe. Murabona ko umusatsi nyene uroroshe kubera ndasizemwo ya spray. Ndashobora gucisamwa amaboko nkanyukura nyene nkasiga neza kubera yaba aya mavuta yatarimwo iyo spray sindari gushobora gukoramo kuko umusatsi usanga umatanye. Rero igihe wasizemwo iyi usanga umusatsi uca woroha, bica byoroha ingene usokoza. Naturere warasizemwo produit birakora nta kibazo. Sawa rero. Mugire ibihe vyiza. Bye.